ahambaye cane na makuru adahumuriza y'ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi aho inyinyurana ndetse n'ihangana ribandanya ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko ibara rishobora kugwa mu gihugu c'u Burundi umwanya n'umwanya kubera ubukunzi bw'inda bw'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD ndetse no gukunda ubutegetsi utabushoboye kwa Perezida Evariste Ndayishimiye umaze igihe agaragaza ndetse akora ibishoboka byose kugira ngo yigize ku ruhande ibindi bihangange biri muri CNDD-FDD kuko abona neza ko gutwara igihugu byamaze kumuta kuw'amazi umwanya n'umwanya akama yikanga ko ibyo bihangange bishobora kumukorera kudeta akaba ariyo mpamvu yateguye umugambi muremure ndetse ushobora gusiga ibintu byose bihindutse ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru dufise nuko nyuma yuko amaze gufunga Bunyoni akabona birakunze yahise atekereza uburyo ki yakikeza umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo nk'uko yabigerageje ndetse akabasha no kubigeraho uretse ko Imana yakinze Ndikuriyo ntapfe aho yamutumiye isumo arayimuha ariko birangira Imana ikinze Ndikuriyo ntiyapfa ndetse amakuru menshi akemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yari yamaze gupanga ko igihe Ndikuriyo azaba amaze gucikana azahita atanga itegeko ryo gufata umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca akamufunga umushikiranganji ukunze kwerekana ko muri CNDD-FDD bitameze neza ndetse byinshi bikaba bigaragaza ko ibintu byamaze kugera ku rwego rukomeye cane kugeza naho bamwe mu bihangange bikomoka muri CNDD-FDD byarahiye bikarengwa ko atakindi gihangange kizongera gukurwamwo ahubwo ko nyabuna Perezida Evariste Ndayishimiye ategerezwa kugenda akareka ubutegetsi kuko biboneka neza ko byamaze kumuta kuw'amazi. Ndabigaruka ko mu idonido ry'amakuru turaza no kubabwira amakuru ahambaye cane byinshi abarundi batigeze bamenya byabaye mu mwaka wa 2015 aho abarundi isinzi bishwe bazira ubusa abandi bagahunga ndetse ubu tuvugana impunzi nyinshi z'abarundi zikaba ziri mu bihugu bitandukanye yaba ibya Afurika ndetse n'ibya Buraya no muri Amerika hari izindi amakuru menshi akaba ataragiye amenyekana akaba ariyo mpamvu twabateguriye uko byagenze ndetse n'amatariki yagiye aba mabi cyane ku barundi aho benshi babonye ubukozi bw'ikibi byose biturutse ko uwahoze ari umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza yari yanze kurekura ubutegetsi ibyatumye abarundi isinzi bahatikirira kugeza naho abajenerali bandikira perezida icyo gihe bamusaba ko atakwitoza ikiringo ca gatatu ariko we akanana agakoresha imbaraga yari afise mu kugandagura abarundi batari bake abandi bagapfungwa. Ibi byose abarundi batandukanye bakaba barabonye ko ari byo byakwegeye igihugu akarambaraye ndetse benshi bakaba bataramenye uko byagenze byose twakora bateguriye twaba tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Benshi baribaza uko ibintu byagenze kugira ngo Perezida Nkurunziza ashake guhindura ibwiriza shingiro ndetse n'icyo yaragamije. Ibwirizwa shingiro yahinduye akanabigeraho ariko bikarangira abarundi benshi bahunze igihugu abandi bakicwa abandi nabo bakaba bapfungiwe mu mabohero atandukanye mu gihugu c'u Burundi. Byagenze gute ngo dushikiye ku myiyerekano ya 2015 kugeza aho abarundi batari bakeya bishwa abandi bagahunga? Imyaka 10 irarumanye kuva hatanguriye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze iyo myaka 10 bukwiza ibinyoma cane mu rwaruka kugeza aho bwinjizamwo iby'amoko muri urwo rugamba rw'iteka. Reka twibukanye amatariki makuru y'ibyagiye birakurikirana kugeza aho twinjira mu byiyerekano y'abanyagihugu ndetse ikaba yarabaye mibi cyane kuko abarundi bahatikiriye. Ibyabaye imbere ya 2015
ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere 2012 mu ijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza abarundi bose, Perezida Petero Nkurunziza yamenyesheje ko mu bintu bitatu azarangura mu mwaka mushasha harimo guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Aho niho havuye umwikeko ko ashaka gukuramwo ingingo zimutuma adashobora kwitoza ubwa gatatu. Muri ico gihe iruhande y'ibwirizwa shingiro ryo muri 2005 Uburundi bwari bufise amasezerano ya Arusha ari nayo inkomoko y'ibwirizwa shingiro. Yavuga ko ata mukuru w'igihugu azigera arenza ibiringo bibiri. Ku igenekerezo rya 28 kwezi kwa 9 2012 umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Edouard Nduwimana yararungikiye umukuru w'igihugu urwandiko note rujanye n'integuro z'ibwirizwa shingiro. Urwandiko ntirwigeze rushirwa ahabona. Uwo mushikiranganji nawe yagumye ariwe afise mu minwe ikibazo c'ibwirizwa shingiro akabikora kenshi mu mpisho ku buryo na bagenzi we batamenyeshwa ibiriko birategurwa. Ku igenekerezo ry'icenda ukwezi kwa 10 2013 inama nshingamateka yarize integuro y'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Iyo nteguro yahindura ingingo zirenga 80 mu ibwirizwa shingiro ryahahora. Igitangaje abashikiranganji ntibigeze bahabwa urwandiko rw'iyo nteguro, ahubwo bafata ibwirizwa shingiro ryahahora Edouard Nduwimana akabasomera ingingo zigize guhinduka. Inama irangiye bose barahaswe ibyo bakoreyeko ndetse barazwe ibyo bakoreyeko. Abagerageje kubaza ibibazo nabo babwiwe ko boheza bakarungikira amakenga yabo abashikiranganji Edouard Nduwimana, Pascal Barandagiye na Clotilde Niragira barabe ibyoheza bigakosorwa. Ku igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa 11 2013 integuro y'ibwirizwa shingiro yararungikiwe inama nshingamateka. Pio Ntaryo hanyuma yari ayirongoye avuga ko yari integuro igoye rwose kwiga kubera yafuta amasezerano ya Arusha igashiraho ubundi bwoko bw'intwaro butigeze bwumvikanwako. Amaze kubona iyi nteguro yaciye yiyumvira inzira zose zishobora zotuma abantu baganira ibiri muri iyo nteguro nk'uko tubisanga mu ntahe yiwe. Ku igenekerezo rya 27 kugeza ku igenekerezo rya 29 kwezi kwa 11 2013 abanyepolitiki na bamwe mu bari mu mashirahamwe yigenga barahuriye muri biro baca bumvikana ko bobaho inama yo kuganira neza ibijanye n'integuro y'ibwirizwa shingiro rishasha maze abaserukira inzego z'igihugu bakayitaba. Ku igenekerezo rya 19 kugeza ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 12 2013 inama nshingamateka na nkenguzamateka zarateguye inama yo guhanahana ivyiyumviro hagati ya leta, abashingamateka n'abakenguzamateka, abanyamigambwe, abanyamadini n'abo mu mashirahamwe yigenga ku bijanye n'integuro y'ibwirizwa shingiro. Iyo nama yabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kandi yarangowe na Pio Ntaryo hanyuma umukuru w'inama nshingamateka be na Gabriel Ntizezerana umukuru w'inama nkenguzamateka. Inama yarangiye yumvikanye ko atabyo guhindura ibwirizwa shingiro keretse ingingo zibiri zitoya zari zihuta. Ku igenekerezo rya 21 kwezi kwa 12 2013 mu gihe yari ahejeje gukora ibikorwa rusange imutaho, umukuru w'umugambwe CFD Pascal Nyabende amenyesheje ko ibyavuye mu nama yo mu Kigobe ataco bivuze ko nyabona hahambaye ibyo inama nshingamateka izotora. Abamwumvirije batahuye ko ahejeje gushikiriza ubutumwa bwa Petero Nkurunziza. Ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa 3 2014 inama nshingamateka yaranse kwemeza integuro y'ibwirizwa shingiro leta yari yahishigikirije. Ibyo byabaye kandi CFD n'abakunzi bayo bari bafise abashingamateka bakwiye bo kuyitora. Kikaba cari ikimenyetso kitabesha ko mu butegetsi bwa CNDD-FDD harimwo abantu badashigikiye namba ikiringo ca gatatu. Ibyo bimaze kuba ntibyabujije ko Edouard Nduwimana abandanya kuvuga ko naho iyo mpinyanyuro itemejwe atakibuza ko Petero Nkurunziza yashobora kwitoza muri 2015.
Ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 11 2014 intwazangabo 13 zifite ipeti rya generali zahoze zigwana muri CNDD-FDD zarandikiye Perezida Nkurunziza zisaba ikorwa rya Generali Adolphe Nshimirimana, Generali Alain Guillaume Bunyoni zibagiriza amabi atagira izina yari mu Burundi yatumye igihugu cambara ibara mu makungu. Amanama yo gutegura iryo kete yari yahagaze cyane ku kwaka ikiringo ca Perezida Nkurunziza, ariko ikete ryanditswe mu rupfasoni nk'uko ryoba rigenewe Adolphe Nshimirimana Alain Guillaume Bunyoni rikagira ikopi igenewe Petero Nkurunziza. Iryo kete ryarateye ubwoba Perezida Nkurunziza nk'uko tubisanga mu ntahe ya Lieutenant General Guillaume Ntabindika yari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'igipolisi. Mu basinye iryo kete harimwo Generali Majoro Evariste Ndayishimiye utwara igihugu uyu munsi. Ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa 11 2014 Perezida Petero Nkurunziza yarabogoje Generali Adolphe Nshimirimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru by'igendereza be na Generali Alain Guillaume Bunyoni mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu. Abo bagabo babiri nabo bace basaba Perezida Nkurunziza ko atabamaramaza ngo abakure bonyine, ahubwo ko yoca akura na Generali Evariste Ndayishimiye mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu araba ibya gisirikare, be na Generali Guillaume Ntabindika yari umuyobozi mwishikira araba iby'ipolisi. Banamusabye ko atokwitandukanya nabo kuko bari basangiye amabanga menshi. Umwe mu bayobozi bashasha yabaye Generali Majoro Godefroid Niyombare yagemwe kurongora urwego rukuru rw'igendereza. Izi ngingo zarafashije cyane gucanishamwo wa murwi w'abajenerali batari bashigikiye ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Bamwe bagumye kwibanga mu nyuma baranahakwa kwicwa, abandi bamaze kugenwa mu mabanga mashasha bakabona inyungu ziriyo bahisemwo kwiyegereza Perezida Nkurunziza. Mu mpera za Kigarama 2014 niho mu nama y'urwaruka rwa Paruwasi Murayi Musenyeri Mukuru Simon Ntamwana atanga impanuro ikomeye cyane ati: mu gihe amategeko atabyemera, umutegetsi naho yoba yarakoze neza ntarekuriwe kwitoza ubugira gatatu. Uwo bikora yoba ashaka kutugira abaja, nta numwe arekuriwe kugira umuja mugenzi we, nta numwe. Icivugo cyo kutaba abaja b'umuntu kiba kiravutse gutyo, maze guhera muri 2015 abiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza baca bafata ikivugo ca sindi umuja. Impanuro za benshi ikanguro ry'indongozi muri CFDD ziyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ku igenekerezo rya 26 ukwezi kwa mbere 2015 amashirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki arenga 300 yari yuyunze ashinga urunani rwo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu Muvuma, aho bavuze ko bagomba kukirwanya byanga byakunda. Hamwe Perezida Nkurunziza yomenyesha ko azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ruzoca ruhamagara abanyagihugu kubyiyamiriza. Ubwo runani rwari ruhagaze ku bintu bitatu: iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro, itunganywa ry'amatora meza muri Ruheshi na Mukakaro 2015, kubuza ingendo ya Perezida Nkurunziza yo kwihagira ku ngufu ubutegetsi atarekuriwe no kumvisha amakungu uruhara rwayo mu kubuza iyo ngendo. Hagati ya Ruruma na Ndamukiza 2015 Petero Nkurunziza yarakiriye intumwa mpuzamakungu zitari zike hamwe n'impanuro zivuye henshi ku isi no mu gihugu hagati. Impanuro zamwereka ko kwitoza bwa gatatu ari uguturira igihugu, kubusubiza mu njyane z'akahise, gusubiza inyuma demokarasi, gusubiza igihugu mu ntureka. Abanyamerika, ubumwe bwa Buraya, ubumwe bwa Afurika y'Epfo, Tanzania, amasengero, imigambwe, amashirahamwe yigenga, abashingantahe, abategetsi bava muri CFDD, abo bose barahanuye, ariko Perezida Nkurunziza ahitamwo kuziba amatwi. Ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa 2015 umukuru w'ibiro bikuru by'igendereza General Major Godefroid Niyombare
yararungikiye umukuru w'igihugu raporo imenyesha aho amakungu ahagaze ku bijanye n'ikiringo ca gatatu n'ingaruka kizogira ku gihugu cose. Iyo raporo yari yerekana ko Perezida Nkurunziza aramutse yitoza ubwa gatatu azoba akwegeye igihugu amahano akomeye. Kw'igenekerezo rya 19 ukwezi kwa 2015 Perezida Nkurunziza yarabogoje General Godefroid Niyombare mu mabanga yo kurongora iperereza, amusubiriza General de Brigade Etienne Ntakarutimana. Abandi yabogoje ni General de Brigade Leonard Ngendakumana yari umuyobozi mwishikira wa General Niyombare, aca amusubiriza General de Brigade Maurice Mbonimpa. Bena Sylvestre Ndayizeye yari arongoye iperereza mu gihugu hagati yasubirijwe na Bertin Gahungu. Abo bose bakuwe bazira raporo General Niyombare yandikiye Perezida Nkurunziza. Inyifato ya General Niyombare yaratangaje rwose Nkurunziza kuko yari azi ko yamusize mu kigega ngo afungure yinumire. Ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatatu 2015 umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Pascal Nyabenda yatangaje ku radio BBC y'Abongereza ko abagumyabanga batarota baja mu matora umukandida wabo atari Petero Nkurunziza. Ico gihe byabonetse ko avuze amajambo atumwe, kuko naho impanuro zari nyinshi Perezida Nkurunziza yaguma mu gacerere. Iyo hageze kuvuga yabituma ababimuvugira, cane cane umukuru w'umugambwe. Ayo majambo yarabyaye ukutumvikana gukomeye muri CNDD-FDD. Ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatatu 2015 umuvugizi w'umugambwe CNDD Onesme Nduwimana yaratunganije ikiganiro ku bamenyeshamakuru mu ntumbero yo gukosora ibyavuzwe na Pascal Nyabenda kuri BBC. Onesme Nduwimana yamenyesheje ko CNDD ifise abanywanyi batari bake bashoboye kurongora igihugu, ko inama nkuru y'umugambwe ariyo yonyine ifise ububasha bwo gutora umukandida wa CNDD-FDD mu matora. Ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatatu 2015 umuhanuzi mukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'imigenderanire n'ayandi makungu Augustin Nsanze yarahaye raporo note Perezida Nkurunziza ku bijanye n'urugendo rw'abagize inama nkuru y'umutekano ya ONU. Ambasaderi Nsanze yahanuye Petero Nkurunziza ko yabamenyesha ko atazitoza kubera ico kibazo cari gigiye gutosekaza bikomeye imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Haciye akanya gato Augustin Nsanze yamenyeshejwe ko atarekuriwe kuza kwitaba umubonano wa Perezida Nkurunziza n'abagize inama y'umutekano ya ONU. Imvo yahawe nuko intebe zari zike nk'uko bimenyeshwa na Leonidas Hatungimana yari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza. Imvo nyamukuru ryari ishavu rya Perezida Nkurunziza amaze gusoma raporo ya Ambasaderi Nsanze. Ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatatu 2015 Perezida Nkurunziza yarakiriye abagize inama ijejwe umutekano ya ONU. Izo ntumwa zari zirongowe na Ambasaderi Samantha Power yaserukira Amerika muri ONU. Izo ntumwa zaratanze impanuro zikomeye cyane ku bijanye no kubahwa amasezerano ya Arusha. Ambasaderi Power yaravuze atariye umunwa ko igihugu ciwe kidashobora gushigikira ikiringo ca gatatu. Mu nama Ambasaderi Samantha Power yagiranye n'abaserukira amashirahamwe yigenga uwo munsi nyine yaravuze ijambo rikomeye cyane. Abantu benshi baritiranya gukunda igihugu no gushigikira leta. Leta ni byiza cyane kuyishigikira iyo ikoze byiza, ariko kandi gukunda igihugu birimwo kudashigikira leta iyo igiye mu mafuti. Leta siyo gihugu, leta zirahinduka ariko igihugu kigumaho. Ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatatu 2015 ku mugoroba w'uyu munsi harakoranye inama y'inararibonye za CNDD-FDD. Urwego rwari rurongowe na Petero Nkurunziza kandi ico gihe rwahuriramwo ibihangange mu nzego z'igihugu nka Pio Ntaryohanyuma yari arongoye inama nshingamateka, Gervais Rufyikiri yari icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, Mohamed Rukara yari umuhuza w'abarundi akaba n'icegera c'umukuru w'urwo rwego, Pascal Nyabenda yari umukuru w'umugambwe, Germaine Ngendakumana yahoze arongoye umugambwe n'abandi. Naho inama yari itembereye kwiga ivyiyumviro CNDD izojana mu matora, ibyo bihangange byo byashaka ko bavugana ibijanye n'ikiringo ca gatatu.
Mohamed Rukara n'icegera c'umukuru w'urwo rwego niwe yatanguje ikibazo kijanye n'ikiringo ca gatatu, abandi baramwunganira nk'uko bivugwa na Gervais Rufyikiri. Ivyo bihangange byose byaragarutse ku ngaruka mbi ikiringo ca gatatu kizozanira igihugu. Hageze ko Perezida Nkurunziza yishura, yaratangaje abitavye iyo nama. Yabanje kumenyesha ko Onesime Nduwimana abogojwe mu mabanga yo kuvugira umugambwe, aca atumira abaraho bose gusenga. Petero Nkurunziza araheza arabasengera. Isengesho ryoba ryamaze umwanya munini cane, ryuzuyemwo ibitutsi vyinshi ku bantu batazi gushima ivyo Imana n'umugambwe byabakoreye. Inama irangiye ata ngingo n'imwe ifashwe ku bijanye n'ikiringo ca gatatu, bose bagenda bumiwe. Kw'igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatatu 2015, umupfasoni wa Agathon Rwasa yarahaswe kugandagurwa aho yari agiye kugira neza imishatsi. Umuntu yazanywe n'imodoka ya Prado ibiyo bitabona yamusanze aho hantu aramurasa mu mutwe. Imana irakinga kuko uwariko arakora imishatsi yabibonye mu kiyo, aca asunura umupfasoni wa Agathon Rwasa. Urusase rwarasohotse ruramukomeretsa gatoyi, aca agwa hasi. Uwarashe we yaciye yiruka, imodoka yuzuye abapolisi ica iramwakira iramujana. Nta matohoza yakurikiye. Ico gihe FNL ya Agathon Rwasa yari iherutse kunga ubumwe na Aprona bakora urunani Amizero y'Uburundi, bagira ko bashira imbere Agathon Rwasa mu matora y'umukuru w'igihugu. Kw'igenekerezo rya 20 Ntwarante 2015, bamwe mu bategetsi bo hejuru mu nzego za CNPD no mu gihugu barakoraniye mu biro bya Onesime Nduwimana muri Sokabu, maze bategura urwandiko rwerekana aho bahagaze ku kibazo cy'ikiringo ca gatatu. Urwo rwandiko rwarerekana neza ko ico kiringo kije gusubiza igihugu mu njyane n'inturika, kandi ko kije kuryanisha Uburundi n'amakungu. Abari imbere muri ico gikorwa yari Leonidas Hatungimana, umuvugizi w'umukuru w'igihugu, Onesime Nduwimana, umuyobozi mukuru wa Sokobu, Pascal Barandagiye, umushikiranganji w'ubutungane, Papiye Ruhotora yari umutegetsi mu bushikiranganji bw'intwaro ibereye, Richard Nimbesha yahoze ari umukenguzamateka wa CNDD FDD. Mu minsi yakurikiyeho abategetsi 150 bava muri CNDD barasinye urwo rwandiko. Pascal Barandagiye ntiyarusinye kuko ryari biteganijwe ko abashikiranganji bazosinyira hamwe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri. Abo nibo bahavuye bitwa abafroderi. Inyuma y'urwo rwandiko abasinye ko barahanwe bikomeye, barabogozwa mu mabanga yabo, bararonderwa ngo bicwe, abatari bake bahunga igihugu. Ibimenyetso by'ibihe. Imbere y'uko baba imyiyerekano ya 2015, hari ibihe bibiri bikomeye byerekanye ishavu ry'abarundi, byatumye biboneka ko bashobora kuziyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Kw'igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatanu 2014, umukuru w'ishirahamwe riharanira agatekazina muntu Petero Karaveri Mbonimpa yarahagaritswe aja gupfungwa mu mpimba. Mbonimpa yari afise imyaka irenga 60, yahoze ari kumwe na Melchior Ndadaye. Mbonimpa afatwa nk'umutama w'imvuga kuri igihugu cose cubaha, yagwanira uburenganzira bw'abarenganwa ayaravye ubwoko ataravye ubwoko bwabo. Yafunzwe ahowe amakuru yatanze ajanye n'imbonerakure zariko zihabwa imyimenyerezo ya gisirikare ariko akiriba orders muri Congo. Mbonimpa yari asanzwe ahanwa kubera amabi yagiye arashira ahabona, nk'iyicwa ry'abanywanyi ba FNL bishwe muri 2006 baratabwa mu ruzi Ruvubu, birisenekeza safisha ryo kwica abanywanyi ba FNL inyuma y'amatora ya 2010. Rusama Nyakanga 2014, isekeza za vendredi ryo gusaba irekurwa rya Mutama Mbonimpa. Muri ico kiringo c'amezi 4, buri wa gatanu abantu batari bake barambara imyambaro isa n'urwatsi rubisi kugira bifatanye na Mutama Mbonimpa. Mbonimpa yari yafashwe ari ku wa gatanu. Ibara ry'urwatsi rubisi naryo ryari ryubatse umwambaro w'abanyororo mu Burundi.
Ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa 9 2014 Mutama Mbonimpa yararekuwe, isekeza riba rirahagaze. Ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 2 2015 ihagarikwa rya Bob Rugurika, umuyobozi wa RPA, iradiyo ya mbere yari yumvirizwa n'Abarundi. Bob Rugurika yahowe amatohoza yakoze ku igandagurwa ry'ababikira batatu b'Abataliyanokazi kwa 7 n'uwa 8 ukwa 9 2014 mu Kamenge. Iri pfungwa ryarahashavuje rwose abanyagihugu, rikomeza intumbero yo kwanka ikiringo ca gatatu, ndetse bakukona ko ibintu bishobora guhinduka, ndetse benshi babona ko igihugu kigeze ahantu habi cane. Ndamukiza 2015. Mu ntango ya Ndamukiza 2015 haravutse urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na CNDD rwifatanije n'abafroderi bashinga urunani rwitwa Muvuma Arusha, rwihariye intumbero yo kugwanira amasezerano ya Arusha no kunwanya ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Urwo runani rwaciye ruhamagara ivy'imyiyerekano y'abanyagihugu yo kwa 17 Ndamukiza 2015. Imyiyerekano yarabaye akanya gatoyi mu gisagara ca Bujumbura, bamwe mu bayitavye barafatwa barapfungwa. Ntawamenye impamvu urwo runani rwari rwahisemwo gukora imyiyerekano imbere y'uko Perezida Nkurunziza avuga ko azokwitoza. 2015 Ndamukiza ku igenekerezo rya 2025 Perezida Nkurunziza yaremejwe nk'umukandida wa CNDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Nta matora yabaye muri CNDD kubera batinya ko haboneka abandi batamwemeza, hakoze ibyo gukoma amashi gusa. Ni gutyo Nkurunziza yarenze ku mpanuro zose yahawe ahitamwo guturira igihugu. Ku igenekerezo rya 26 Ndamukiza 2015 imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza iratangura. Nkurunziza ahitamwo inzira zibiri: gucanishamwo abanyagihugu akoresheje amoko, kwica bamwiyamiriza igihugu aba aragituriye, nawe nyine aba arikuye iteka, ahinduka gatinya shengero, ntiyasubira guturukira amaso y'abandi bakuru b'ibihugu. Ikiringo ca gatatu yarakironse asheshe amaraso y'indiri z'Abarundi, ariko camubereye nk'umuvumo. Ntiyakimaze, yapfuye asigaje amezi 2 gusa ngo kirangire, apfira mu bitaro bya Karusi. Ku batazi, abajenerali basinye ku ikete ryamaganye Nkurunziza nabo reka tubabashe kubabereka. Urutonde rw'abasirikare n'abapolisi 13 bafise ipeti rya generali bashize umukono ku ikete yo kwa 20 Munyonyo 2014. Aba basirikare bari hamwe kugira bahagarike inzira y'akaga ijana mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ariko bahavuye bacanamwo Nkurunziza amaze kubaha ibyicaro bikomeye inyuma y'ikurwa rya Generali Adolphe Nshimirimana na Generali Arengiyome Bunyoni. Uwa mbere ari Godefroid Bizimana batazira Vraiment canke Vurumaye. Uwa kabiri ari Prime Niyongabo batazira Ngabo. Uwa gatatu yari Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika. Uwa kane yari Ildefonse Habarurema batazira King Kong. Uwa gatanu yari Audace Nduwumunsi batazira Goliath. Uwa gatandatu yari Maurice Mbonimpa. Karindwi ari Isidore Ndikubwayo batazira Nakubande. Umunani yari Evariste Ndayishimiye batazira Neva. 9 yari Miburo Emmanuel batazira Komateri. 10 yari Tatien Ry'inyeretse. 11 yari Gabriel Nizigama batazira Tibia. 12 yari Etienne Ntakarutimana batazira Steve. 12 yari Guillaume Ntabindika yori wa 12. General Major Godefroid Niyombare ntiyari basinye iryo kete kubera we yari ambasaderi w'u Burundi muri Kenya. Ni nayo mpamvu ari we yaciye ahabwa kurongora iperereza, ariko mu nyuma aca asinya urwandiko rukomeye cane. Ico imbonerakure zishobora kuba zitazi nuko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cagwanijwe rwose n'abategetsi bo muri CNDD FDD. Ibyo birirwa barigishwa ngo Nkurunziza yagwanywa n'ubwoko